Bipfuriza umugoroba mwiza nshuti banywanyi ibiganiro vyacu aho muherereye hose hirya no hino kw'isi ndabaramukije kandi mbipfurije kumererwa neza cane. Turi ku mugoroba kuri uyu wa gatatu itariki 21 ry'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024 tugarutse mw'idonide ry'amakuru akomeye cane akomeje kugenda avugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ariko kandi turaza no kugenda turebera hamwe andi makuru akomeje kugenda aturuka hirya no hino kw'isi, dore ko hakomeje kugenda hagaragara amakuru menshi cyane kandi amakuru anateye ubwoba. Hano kuri Burundi News TV rero nimbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru n'ibiganiro bigezweho biba biravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mwese ndabahaye ikaze mu biganiro vyacu byo kuri uyu mugoroba. Turatangurira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru akomeza kugenda ahari rero ahavugwa tariho ivumbi nuko gahunda yo gutangura kugara amashengero igiye gutangurira rero kuri imwe mu ishengero ikomeye cyane, nyuma yo kumenya byinshi cyane bigiye bitandukanye bisanzwe bibera muri iri shengero. Mu minsi yeze rero nababwiye yuko umuhungu wa Petero Nkurunziza yahoze aratwaye igihugu c'u Burundi uzwi nka Keri Nkurunziza, ko yoba yaratangaje cyangwa se hari amakuru yiwe yarashyizwe ahagaragara avuga yuko nawe agomba kuzitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Uyu muhungu rero asanzwe abarizwa n'ubundi mu gisirikare c'u Burundi, ariko kandi akaba ari papa wiwe ari nyakwigendera Petero Nkurunziza yoza arongoye igihugu c'u Burundi. Bivugwa yuko rero nyuma y'ubuzima bubi ndetse n'uburyo umuryango wiwe wakomeje kugenda ukandamizwa ndetse uhura n'ibibazo bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi biturutse kuri Petero Nkurunziza, nk'uko imiryango igiye itandukanye mpuzamakungu irimo nka Amnesty International yakomeje kugendera muri ishinza Evariste Ndayishimiye kuba yarakomeje kugenda afata nabi ndetse akora ibyaha by'ihonyabwoko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hakomeje kugenda hagaragara amakuru menshi cyane rero nyine avuga yuko uyu muhungu yoba yarahisemo gufata icemezo cyo kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu kandi ngo akaba yizeye insinzi. Nyuma rero y'ayo makuru yashizwe ahagaragara, leta y'u Burundi yarakangaranye ndetse igira ikibazo gikomeye cyane, maze nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye atangura gutekereza uburyo bwomugendekera abaye atsinzwe, hanyuma uyu muhungu akaba yofata ubutegetsi. Hatangwa ibikorwa bigiye bitandukanye rero bivuga ko ari byo kubagwanya, ariko kandi gakaba ari inama karundura, inama ikomeye cyane yaturutse kuri Angelina Ndayishimiye, umutambukanyi wa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, wavuze yuko hakwiye gukorwa amatohoza akomeye cyane ndetse bakaza no gufata icyemezo cyo gufunga amwe mu mashengero akomeye, nyuma yo kuvuga yuko rero imigambwe igiye itandukanye yatanguye kugenda ikorera ibikorwa byayo byo gutegura amatora za mu mwaka wa 2025 ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ku ikubitiro rero ishengero ya Pastor Denise Bucumi Nkurunziza ikaba yamaze kugenda ishigwa mu majwi bishobora kuza kugarwa. Icyakora uyu mugore rero cyangwa se umutambukanyi wa nyakwigendera Petero Nkurunziza hari ibyo yaje kugenda aratangaza, hari ibyo yaje kugenda avuga ndetse by'umwihariko byaje no kugenda binatera abantu ubwoba. Yaje kugaruka ku majambo ari muri Bibiliya rero avuga yuko ata muntu n'umwe n'ubundi wemerewe kuba yo kugara inzu y'Imana. Eglise de l'Ocean imwe mu mashengero akomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ni imwe mu nyubako nini cyane hano mu gisagara ca Bujumbura, ariko kandi akaba ari n'imwe mu nyubako navuga ko ari ishengero izwi n'abatari bakeya, dore ko hari n'abaturuka mu bihugu by'amahanga bakaza ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kuhasengera, ariko kandi hakaba hari hanasengerwamo rero bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye ndetse n'abanyapolitike ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibyakomeje kugenda bitera ubwoba nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, aho bivugwa yuko rero yoba yaramaze kugira ubwoba avuga yuko ngo boba bahakorera amanama ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndaza kugaruka ku bintu bikomeye cyane rero ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho hari amakuru dufise akomeza kugenda atugeraho avuga yuko rero muri ico gihugu hari ibibazo bikomeye cyane byaje kugenda bihagaragara mu ijoro, ndetse gushika none akaba ari ibintu byongeye gutera umutekano muke cyane ndetse byongeye gutuma abaturage bahunga. Hari ingwano ziriko ziraba rero by'umwihariko ziri guhuza umuhari wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho basanzwe nyine barafatanya mu kugwanya uyu muhari wa M23. Icakora amakuru dufise akaba avuga yuko nyine uyu muhari ukomeje kugerageza n'ubundi kwigwanaho mu buryo bukomeye cyane, ukaba ukomeje kugenda ukora iyo bwabaga mu rwego kugira ngo nawo ukomeze kugenda nyine ushimangira ndetse unagaragaza neza yuko witeguye gukora byose bishoboka, cyangwa se witeguye gukora byose mu rwego kugira ngo nawo ukomeze kugenda wigwanaho.
n'ayandi makuru yose ariko aravugwa yose rero tugiye kuyarebera hamwe. Ndabahaye ikaze mwese rero nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu hano kuri Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikirizaho amakuru n'ibiganiro bigezweho biba biriko biravugwa mu bijejwe n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze rero tuyatangurire ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Abadukurikira kandi muherere ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye, mu makomine agiye atandukanye, ndabipfuriza kumererwa neza cane. Abadukurikira kandi muherereye ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, tubifurize kumererwa neza, tubifurize umugoroba mwiza cane. Abadukurikira muri ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese turabahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu. Ari ubwa mbere ushitse ngaha rero pyonda handitse sabone kugira ngo ubashe kuzagira abana natwe, ubashe kuzagira abona ibiganiro byacu mu buryo bworoshe cane. Ikindi nakubwira rero pyonda hirya gato hano hari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo ubashe kuzajya urabana natwe 5 mu buryo bugezweho. Ikaze tuyatangurire ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Hakomeje kuvugwa amakuru akomeye cane rero, akomeje kugenda atuma abatari bakeya bakomeza kwibaza ibiriko biraba ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Gahunda rero yo kugara amashengero by'umwihariko yatanguye ngaha muri kino gihugu c'u Burundi, ndetse iyi gahunda ikaba iriko yongeye kuvuza ubuhuha nyuma yuko nyine amakuru adusumira avuga yuko ibihe bari barahawe basa naho batigeze babyubahiriza na gatoya, ndetse gushika none rero akaba ariyo mpamvu botanguye kugenda bongera gufunga ndetse no kugara izi shengero. Ariko kandi harimwo abatavuga yuko rero ari gahunda za leta nk'uko biriko biratangazwa, bamwe bakagenda bavuga yuko rero ari gahunda za politike. Muri kino gihugu c'u Burundi rero hakomeje kugenda hategurwa amatora azoba mu mwaka wa 2025, handi akazakurikira mu myaka iri imbere, arimo azogaragaramo kwitoreza ikibanza c'umukuru w'igihugu. Ariko kandi gushika none amakuru dufise nuko guhera mu matora yatanguye kuba yotegurwa aho hazotorwa abazoba bahagarariye amakomine ndetse n'intara zigiye zitandukanye. N'ubundi ku ruhande rw'umugambwe CNDD-FDD usanzwe ubarizwa ku butegetsi ngo waba urimo urokorera ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo nyine babashe kuba bozotsinda ayo matora. Bakaba batanguye rero ibikorwa byo kugenda baraca intege abandi banyepolitike cyangwa se iyindi mihari igiye itandukanye. Hari amakuru rero avuga yuko kuva Keri Nkurunziza umuhungu wa Petero Nkurunziza nyine hamenyekana amakuru yuko nawe iyo bashaka kuzitoreza igihe ikibanza cy'umukuru w'igihugu kugira ngo azatere icirenge mu case nawe azarongora igihugu c'u Burundi, nyine ngo byoteye ubwoba cyane uyu mugambwe CNDD-FDD, ndetse ngo baje kumenya neza yuko nyine mu ishengero yabo ngo hoba hateranira inama z'abanyepolitike bagiye batandukanye bari kureba uburyo nyine buzamufasha kugira ngo abashe kuba yonzegukana ikibanza c'umukuru w'igihugu. Byatumye rero n'ubundi mu masaha aheze kongera kugaruka icyo twakwita by'umwihariko gahunda yo kugara ishengero. Iyi gahunda rero ubundi yari isanzwe iri hari ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko kandi hari bimwe mu byo basabwaga cyangwa se basabaga abafise amashengero agiye atandukanye, harimo guhana intera hagati y'ishengero n'iyindi, ndetse kugira iparikingi ndetse no gukora mu minsi yagenwe, ndetse buri muntu wese akaba afise ibyangombwa byuzuye. Bakomeje kugenda bavuga yuko rero abatujuje ibisabwa bagomba kuba bafunze amashengero yabo, ariko by'umwihariko iyi ngiyi Eglise de Roche isanzwe ibarizwamo cyangwa se isanzwe ifiswe mu nshingano ndetse akaba ari n'umuyobozi wayo Pastor Denise Bucumi nyine Nkurunziza, asanzwe ari umutambukanyi wa nyakwigendera Petero Nkurunziza yahoze arongoye iki gihugu c'u Burundi. Uyu mutambukanyi rero by'umwihariko mu butumwa amaze gushira ahagaragara ku rubuga rwiwe rw'ipaji ya Facebook, yabandanyije kuvuga yuko atakintu na kimwe bashobora kuba bakora ngaha mu gihugu c'u Burundi usibye ico Imana yavuze yuko rero n'ubundi ngo umuryango wiwe uzongera ugasubirana ubutegetsi bwo kurongora iki gihugu c'u Burundi, ndetse anavuga yuko ata muntu n'umwe ufise ijambo kuri iyi shengero yiwe. Ni mu gihe rero ishengero benshi bavuga yuko ifasha abantu b'abanyagihugu ndetse n'abaturuka hanze y'igihugu. Ubusanzwe kandi bitewe n'ukuntu ari nini ndetse inafise amateka akomeye cyane,
n'abanyepolitike bagiye batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi baragenda bakajya kuyisengeramo. Usibye abanyepolitike kandi n'abandi bagiye batandukanye baturutse hirya no hino ku isi baza ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bakaza gushengera muri iyi shengero ya Pastor Denise Bucumi Nkurunziza. Yavuze yuko rero ata muntu n'umwe ndetse na leta ubwayo idafise uburenganzira bwo kujya kugara ishengero cyangwa se inzu y'Imana ngo mu gihe ari Imana yayibahaye. Yibukije yuko rero ata muntu n'umwe ushobora kuba yogwanya umugambi w'Imana ngo abashe kuba yohinyuza iby'Imana yavuze. Icakora ngaha mu gihugu c'u Burundi rero haracyari ugwikekwe rw'uburyo nyine uyu muhungu yowe yarafashe icemezo cyo kuba ashobora kuzitoreza ikibanza c'umukuru w'igihugu, ndetse gushika none bakaba bariko bibaza umuntu yoba yaramugiriye iyo nama, mu gihe rero nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yomuzinzika cyangwa se abashe kuba yomwibagiza ibigendanye no mw'ipolitike yari yaramushize mu nzego nkuru z'igihugu mu nzego nkuru za gisirikare ngaha muri kino gihugu c'u Burundi. Ariko binavugwa yuko rero abarimo General Prime Niyongabo rero usanzwe arongoye igihugu c'u Burundi aho agiye gukwiza imyaka 10 asanzwe arongoye igisirikare c'u Burundi Prito, n'ubundi asanzwe ari umugaba mukuru nyine w'ico gisirikare ngo yaba ari umwe mu banywanyi biwe, ndetse ngo baba baranagaragaye nyine bariko binjira muri iyo shengero, ibyatumye abantu bibaza niba aho bahasengerwa koko canke ho bahakorerwa indi migenzo cyangwa se hategurirwa ibindi bintu bitari byiza bishobora kuzogira ingaruka nyinshi cyane n'ubundi ku banyagihugu ndetse no ku bayobozi bakuru b'igihugu. Ni mu gihe rero imiryango igiye itandukanye mpuzamakungu hirya no hino ku isi yongeye gusohora icegeranyo yongera gushinza nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye byibuze ko mu myaka 4 hari amakuru akomeza kugenda adusumira avuga yuko nyine yoba yaragerageje kwikiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe, baba abamenyesha makuru, ababarizwa mu miryango igiye itandukanye nyine iharanira agateka ka zina muntu, ndetse n'abandi bagiye batandukanye barimwo abayobozi batabona ibintu kimwe nawe. Bakomeza kugenda bavuga yuko rero uyu mutegetsi akwiye guhindura imyifatire ndetse n'imitegekere yiwe, bitaba ibyo igihugu c'u Burundi kikazaba kimwe mu bihugu bikomeye cyane bikomeje kugenda birangwamo n'urugomo ndetse n'impfu ndetse no kudategekwa mu buryo bwisanzuye. Mu gihe kandi hariko harategerezwa ibikorwa bigiye bitandukanye byo gutangura amatora, iki gihugu c'u Burundi gikomeje kugenda gihura n'ibibazo bikomeye cyane, aho imbonera kure ziriko zirica abantu umunsi ku munsi, zikaba ziriko zirabagirira nabi, ibikomeje kugenda bituma abatari bakeya rero bakomeza kugenda bahasiga ubuzima. Icakora abanyagihugu bariruka baramaganira kure rero ibikorwa bigiye bitandukanye bikomeje kugenda biragaragara ndetse binakogwa n'izi mbonera kure, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru rero akomeje kugenda acicikana nanone ku mbuga ngurukana bumenyi, avuga yuko rero kubera abajura baraye barasagura amasasu menshi igoma mwijoro ryakeye, nkuko bikomeje kugenda bigaragara nyine mwijoro ryo kuri uyu wa kabiri rishyira kuri uyu wa gatatu turiko turasoza ku itariki ya 21 Myandagaro umwaka 2024. Abanyegoma rero ngo byatumye borara biruka abandi bahagaze ndetse banikanga burinda buca nyuma yo kumva neza yuko yaba M23 yoba yamaze kwinjira muri ivyo bice, ariko bikoza kugenda binamenyekana yuko ari abajura bari muri ivyo bice. Umujyi wa Goma uzwi nk'umugwa mukuru rero w'intara ya Kivu y'amajyaruguru wakunze guhura n'ibibazo by'umutekano muce cyane, ahanini biva rero ku bajura bibisha intwaro kandi z'ubwoko bwose. Ni mu gihe kandi bamwe baza bitwaje grenade ndetse n'imbunda zo mu bwoko bwa AK47 ndetse n'abandi hari n'abaza bafise kandi imbunda zirimo iza machine gun ndetse n'izindi zigezweho zishobora kuba zokora ibintu bitari byiza cyane. Aya makuru kandi akomeza kugenda avuga yuko amasasu yatanguye kuraswa ku mugoroba wa joro wejo nyine haheze, ndetse aza no kongera kumvikana igice cy'isaha z'ijoro ryaraye nyine rikeye ngo nk'igihe cy'isaha ya saa 5 ndetse na nyuma yazo, nk'uko abanyagihugu baturiye ngaha muri uyu mujyi wa Goma bakomeza kugenda babitubwira. Kandi nk'uko rero iyi nkuru ibivuga, amasasu menshi cyane yavugiye mu duce twa Kasika ndetse na Katindo ho mu mujyi wa Goma rwagati. Uyu mujyi rero ukomeje kugenda ugaragaramo ibibazo bigiye bitandukanye, ibibazo by'umutekano muke cyane, mu gihe kandi abanyagihugu bavuga yuko woba utizwe umurindi n'uburyo leta y'iki gihugu iyobowe na Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ikomeje kugenda ihereza intebe nyine abazarendo ndetse n'aba FDLR, akaba aribo bafata iya mbere mu kugerageza nyine mu gushaka guhungabanya umutekano
umutekano w'abanyagihugu aho by'umwihariko bakunze kugenda bararangwa n'ubwambuzi, ubusahuzi, ubusuma bwinshi cyane bugiye butandukanye. Binavuga yuko kandi abaturage baturiye uyu mujyi wa Goma bavuga ko bikomeza kuba bibi cyane kurushaho kuko n'ubundi umutekano muke cyane uvugwa muri ibyo bice by'uyu mujyi ngo ukomeza kugenda wiyongera. Umwe mu bamenyeshamakuru rero baturiye ibyo bice, Rodriguez Kansuva, yashize inyandiko hanze rero akoresheje imbuga ngurukanabumenyi avuga yuko abiba bamena rero inzugi bagakomeretsa abaturage, bamwe bakubiswe ingumi abandi bagaterwa ibyuma abandi bakicwa mu buryo bubabaje cyane. Kandi yabandanyije kongera yuko rero ubufasha bwa polisi budahagije, ariko kandi nta n'ikindi kintu ushobora kuba wokora ngaha muri uyu mujyi kuko niwo mujyi ngaha mu gihugu cy'u Burundi nawe usa naho ubarizwamo, ngaha mu gihugu cya Kongo ni nawo mujyi usa naho ubarizwamo inzego z'umutekano nyinshi, dore ko harimo ya operation yiswe Spring Book ihuriweho n'abasirikare benshi cyane bagiye batandukanye, baba abo muri Kongo nyine bo muri FARDC basanzwe babarizwa mu mutwe udasanzwe ushinzwe gucungera umutekano w'umukuru w'igihugu, hakabamo kandi abo muri SADC ndetse n'abo muri MONUSCO, bose bahuriye muri operation bise Spring Book nyine yo kurinda umujyi wa Goma yuko umwanzi yo winjiramo cange M23 nkuko bakomeza kugenda bivuga. Aba baturage rero bakomeza kugenda basaba yuko ico bifuza ari uko aba wazarendo n'aba FDLR bokugwa muri ako gace, ariko kandi biragoye. Amakuru dufise rero avuga yuko aba FDLR ari bamwe mu bantu ba mbere baba barinze ikibuga c'indege mpuzamahanga ca Goma, bakarinda imipaka ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, ibikorwa remezo bya leta, ibigo bikomeye cyane ndetse n'ahasanzwe harakorera abayobozi bakuru b'igihugu, n'ahasanzwe haratunganyirizwa izindi gahunda z'igihugu nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Ibi kandi biriko biraba mu gihe abanyagihugu ubwabo bavuga yuko bakomeza kugenda bamagana ibyo ngibyo. Ukuriye societe civile rero muri teritwari ya Nyiragongo, Jean Mambo Kawaya rero nawe yumvikanye atabaza umuyobozi w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru uyiyobora nyine mu rwego rwa gisirikare nyuma y'uko ishizwe mu bihe bya etat de siège nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Urongoye iyi ntara ni Major General Peter Chirumwami Nkuba rero nyuma y'uko amasasu yari yarashwe cyane ku mugongo nyine ku mugoroba kuri uyu wa kabiri, agasiga akomerekeje abantu bashika kuri batatu, abashika muri bane bakaza kugenda basiga ubuzima. Abakomeretse barimo rero umugore ndetse n'abagabo bashika kuri babiri, bose barashwe amaguru nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Teritwari ya Nyiragongo rero niyo teritwari ipakanye n'umujyi wa Goma neza. Uduce twarasuwemo rero abantu turi mu nkengero z'umujyi wa Goma muri groupement ya Muningi nk'ahitwa Turungu. Ubwo ayo masasu nyine yavugaga hari igihe cy'isaha ya 12:00 z'umugoroba wa joro nk'uko amakuru akomeza kugenda adusumira. Hari na video kandi yashyizwe ahagaragara ku mbuga ngurukanabumenyi, abaturage biruka bahunga amasasu ndetse nabo bakomeretsemo rero bamwe, aho bahise bajanwa mu bitaro nk'uko rero iyo video ikomeza kugenda ibyerekana. Ibyo byabaye kandi mu gihe inzego zijejwe umutekano zari ziheruka gufata ingamba zo guhasha amabandi arimo abasirikare ndetse n'abapolisi n'urubyiruko rw'abawazarendo rusanzwe rufasha FARDC mu kurwanya umuhari wa M23. Yacibabaje rero mu bihe bigiye bitandukanye, ubuyobozi bwagiye rero bugaragaza yuko abafatigwa mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi igoma rero harimo rero na bamwe mu bashinzwe umutekano. Mu minsi iheze rero imigambwe igiye itandukanye ngaha muri kino gihugu ca Kongo iharanira agateka ka zina muntu yumvikanye yamiriza ivuga yuko rero ikomeje kugenda ibabazwa n'ibikorwa bikomeje kugenda bikorwa ndetse n'ibikorwa bikomeje kugenda bigaragara, ndetse bakomeza kugenda basaba Perezida Tshisekedi yuko yokuraho aba bayobozi baje mu buryo budasanzwe muri ibi ngibi yavuze, agafata izi ntara zigiye zitandukanye akazishyira mu bihe bidasanzwe nyine, aho yazihaye abayobozi ba gisirikare, ubutegetsi akabukura mu maboko y'abasivile. Benshi bakomeje kugenda bamwibutsa yuko nyine atakintu na kimwe byigeze bimara atana n'icyo byahinduye, ahubwo byajambije umutekano. Uyu mujyi wa Goma rero ubundi ukunze kugenda wicirwamo abantu batari bakeya, aho ku munsi hagati y'umunsi umwe hashobora kuba hopfa abantu bashika kuri 2 canke 3 abandi bagakomereka nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Ibi kandi biriko biraba n'ubundi mu gihe umwari wa M23 umaze igihe ushimangira yuko uzofata uyu mujyi byanze bikunze ndetse ugafata n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Icakora abanyagihugu
abanyagihugu rero bakomeza kugenda basaba leta gukora iyo bwabaga ikaba yobacungera umutekano canga byaba na ngombwa abo bategetsi ba gisirikare nabo bakaba bovaho. Usibye rero iyi ntara Kivu y'Amajyaruguru, y'Amajyepfo, Ekwateri, Ituri ndetse n'izindi zigiye zitandukanye nazo ziri mu bihe bidasanzwe bya etat du siège byashyizweho na Perezida Tshisekedi mu rwego rwo kugira ngo nyine abashe kureba ko yogwanya ubugizi bwa nabi, ariko bari benshi bahuriza ku kuba rero nyine iki gihugu kitobona amahoro n'umutekano n'ituze mu gihe abazalendo aribo bashyirwa imbere kuko bariko baragerageza guhungabanya umutekano w'abanyagihugu, nyamara basanzwe banakorana n'izi ngabo za Congo zizwi nka FARDC mu bikorwa bigendanye no guhangana n'umuhari wa M23. Mu gihe rero kandi ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera, amakuru yongeye kugenda aracicikana nuko impande zombi zongeye guhangana ku buryo bukomeye cyane. N'ingwano zongeye kubera muri teritwari ya Rubero nkuko amakuru akomeza kugenda adusumira. Izi ngwano kandi ziriko ziraba n'ubundi mu gihe hari harasabwe agahenge katanguwe kubahirizwa ku itariki z'ine Myandagaro umwaka wa 2024. Icakora kandi nubwo kari karatanguye kubahirizwa ndetse na leta ya Kongo igakomeza kugenda ishimangira yuko yiteguye gukomeza kujya mu murongo wo kubahiriza ako gahenge. Ku rundi ruhande abasirikare babo ndetse n'abandi basanzwe barabafasha mu guhangana na M23 bavuga yuko bakomeje imyiteguro ndetse no kumenyereza urundi rwaruka kugira ngo bazabashe kuba bofatanya mu kugaba ibitero bikomeye cyane ku muhari wa M23. Ku ruhande rwa Lieutenant Colonel Wiringoma asanzwe avugira igisirikare cya M23 yaje kubwira BBC dukesha iyi nkuru yuko nyine uyu munsi boje kugabwaho ibitero bikomeye cyane n'abo bagwanyi barimo abazalendo, aba FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi n'aba SADC, ngo baje kugaba ibitero mu bice bisanzwe n'ubundi bigenzurwa n'umuhari wa M23 ndetse biza no guhitana abanyagihugu benshi cyane bagiye batandukanye, abandi barakomereka ndetse byangiza n'ibikorwa remezo. Cyakora yavuze yuko nk'ibisanzwe M23 yabashije kuba yo kwigwanaho mu buryo bwo kinyamwuga ndetse ibandanya no kuba irengera abanyagihugu ndetse n'abaturage bo muri ako gace. Yavuze yuko kandi igihe cyose bazoba batewe bazokomeza kugenda bigwanaho ndetse banarindira umutekano abanyagihugu. Nyuma y'uko rero hemezwa gahunda yo gutangura kubahiriza amasezerano, umwari wa M23 wahise ushira ahagaragara rero itangazo umenyesha yuko udafise gahunda ndetse udashobora no kuba wo kubahiriza ibikubiye muri ayo masezerano cyangwa se izo gahunda mu nama zabereye i Rwanda mu gihugu cangura hagati y'intumwa za leta y'u Rwanda ndetse n'inzaho ngaho muri Congo. Bavuga yuko rero badashobora kuba bo kubahiriza ibyavugiwemo ndetse n'imyanzuro yafatiwemo mu gihe bo ubwabo batigeze baratumirizwa nyine cyangwa se baratumirwa muri ibyo bikorwa cyangwa se muri izo gahunda. Gushika none rero n'ubundi bakomeza kugenda batsimbarara bavuga yuko biteguye kuba boganira na Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo cyangwa se iyi leta ya Congo. Icyakora ku ruhande rwa Tshisekedi ubwo aheruka kujya kwivuriza i Brussels mu gihugu cy'Ububirigi akamara ibyumweru bishika kuri 3, mu kiganiro yagiranye na Top Congo FM yavuze yuko adashobora kuzoganira na rimwe nta na rimwe azoganira n'umuhari wa M23 ahubwo azoganira n'u Rwanda. Abantu bakaba ariko bibaza rero amaherezo, hari abatanguye kwibaza niba ari herezo ry'aka gahenge n'ubundi ryamaze kugenda ritangira cyangwa se hashobora kuba hongera kumara imisi atanumwe ushotoye undi. Reka mbashimire yuko mubana nanjye 5 kuri 5 nshuti banywanyi ibiganiro byacu hano kuri Burundi News TV, mukomeze kumererwa neza.